abahungu benshi bakoze bakunda abakobwa kabona umenga cyari muto canke yaravye ubwiza akameze neza muga niwe yabitanguye ku myaka 10 wogiye kumurondera ufise projet yuko mubana ariko we yakundanye n'abahungu 5 uva ciga mu 11 none finalement wewe ugiye kubana nawe uzomuhera he ugiye ngo umushobore abagise 5 none amaze kugira abagise 5 wowe uri umuhungu ugiye kumukunda mu kirundi bavuga ngo umucance wanje umuhungu bashaba ngo uyu donc none mba atari umucance wawe wowe ntasezerano mufitane y'urukundo abafitane isezerano y'urukundo bahare muri fiançailles reka shake ndabivuge umwe ari vierge no wundi ari vierge okay mwese atanu mwe arahurana muri ico gihe mwebwe urugo rwanyu ruzokomera paraporo y'abandi bashinzwe kwizerana iyo none karajya abana rero uno munsi iyo none karajya ingo n'imiryango bihera hasi niyo ugiye konsiyo umwana muhere hasi apana kumuhera hagati na hagati kuko ntuziyapfiriye umukobwa wewe abona umengo biroroshe ariko biza kumukomera nyuma yo mu rugo kuko nimba wajyamanye n'umuhungu umwe babiri batatu baratandukanye n'inkomezi zabo si zimwe reka tunakivuge no mu kirundi ceruye ego ntibabikora kumwe bose bafise force zimwe meme n'imibi yabo ntingana ego urisiye none ko wawunda gutwaye azokora nk'umwe wa mbere azonakora nk'umwe wa kabiri kabisa buryo umuriro wawe byo umenyereje nibyo umenyera akenshi bizogusambura rero niyo mpamvu no musi tubona ingo ngo yanciye inyuma ngo umugabo wanje ngo ntashoboye ivyo kama twavyumvishe iki hariho abantu babaye divorce nahanuye panda amezi 3 wabahanuye amezi 3 umugabo uganga divorce yavuye mu gihugu ntumbariye aravuga ati ntavyo nshoboye none ko ntamushoboye cyari bivuye kuki ivyo ambwira ko atavyo nshoboye umukobwa yabitangwa akiri muto umuhungu nawe twana kwanya barashaka izo gusa nazigeza agenderamwe umuhungu ya ko izo gusa tazigeza agenderamwe acaja kuri wa wundi yakoze amastage nkamwe ari bavuga kuva kera yaminuje yabaye muri copine umuhungu agakotwa shoboye umugore ati nukwisi ukuzese ko ibi bintu ukora sivyo abana bakobwa hajya aye iyo amaze gufata decision kubaka nabana beza bishatse abana bakobwa iyo afashe decision y'ukubaka même si yewe yarashesha ayo maraso ego yafashe decision rero akwereka ibikorwa by'urukundo byinshi n'ukuri byinshi n'ukuri kukwitaho n'ukuri kwereka imico yuko ahindutse n'ukuri bya bindi naho byabaye yamagerageza uburyo bwose servo yiwawe itaza gutusha kuri cakindi gucibuke kabisa iyo ndiko ndabahanura nanje iyo mbonye umenga rikade vya gatoya ariko nkibuka akaba yambwije uko ndiko ndamukonsa akambwa ati je n'ukujya muhungu naho no musi namushinga ntaye wanje siwe twajyamye bwa mbere rero turabanye ndavuga nti okay madame uno munsi cyo tekereza icyambere mbere umugabo ikintu cyose yamarondera muri option y'umugabo akoze mukonde cyubahiro yamakeneye kuba agira amafaranga ntayagire atunge cyangwa ntatunge yamakene kubaho nashaka ndakubwire ko abantu babona abakope cyangwa abakopine ntibarambana ukuri ibice byinshi tumaze kuraba cyangwa ibyo nabonye nanjye ndi umunyeshuri ntibarambana baharukana vuba kuko nivyo rimwe ntavyo bazideje baharukana vuba abantu rero intambwe nizoza kuba ni mu gihe cyuko abaye angaje ntabangaje nawe wundi batangwanye keshi usanga abayangaje n'uwundi yaje mu nyuma akenshi yagiye gukunda n'undi atari wa wundi bari kumwe ikibazo kiza kwa nuko nta kwizerana premièrement ashaka ko yaranguye amabanga yabatse imibonano mpuzabitsina reka sivuga amagabo bubatse uko wewe ntazi n'ivyo yakoze mu gihe cyuko yabikoze rero aho utuntu tumwe abahungu bakunda kwirefera kombega ngo wewe ngo yamaze kuryama n'undi muhungu atego byarabaye nashaka ndakubwire ngo nimwaba angaje mukanabana uwo muntu mugiye kubana mufitane isezerano ryo kwizerana ariko nimufitane isezerano ry'urukundo uko icyo uzokora cyose aguma kubona muri ya image ya kera ico rero beshi banzi ngo singaruka ikomeye ni ingaruka ikomeye cyane inaprolonga ndetse no mu miryango mu mibanire y'ababandi kuko byahereye kononekara bakiri abana ejo bundi abantu bamwe babanye amezi abiri amezi abiri 2 mois nari muri komite yabo babanye amezi abiri kuvuga umuhungu vraiment asanzwe ari umukomisiyoneri yadandaza ya komisiyo y'imiduga ko yama mu miduga ntihiga yemeye ko adafise umuduga umufiance we ko abona batembera mu modoka nyinshi yazi ko yamubwiye ati je ndafise mu modoka
Amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media, Irebe FM, mwewe musaze mudukurikirana muri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ndakuramukije ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko yobana nawe, yuko yokwamana nawe muri uno mwaka wa 2025. Ndakwarira ati rero ukubera umwaka mwiza, umwaka w'imigisha, uvuga umwaka w'iterambere muri ubuzima bwawe eka no muri famille yawe. Uno munsi rero ngo tubigura kwanza imbere ya byose, reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Amarusura dukengurukira nabwo yakunzi ba Irebe Media mugwe muhama mudukurikirana. Kuri mikoro imbeni ikinyamakuru cyo Irebe FM, Irebe Media 91 n'ibice 40 bivanye ni radio yawe. Ndakubera ati rero byande kamera nisike professional mutumire witeka ni Dieudonné Munezero. Uno munsi twatewe iteka ryo kuvugana na wa wundi kumbure afasha ingo nyinshi, agategura kumbure abamariye, agahanura kumbure ingo zigomba sambuka, agahanura kumbure bamwe batewe na bagateranya, akabafasha ati bijya bikorwa gutya, agafasha no guhana no kugorora urwaruka, akaba ati ibi muko muraja munsi ivyo, ibi bikorwa gutya, ibiyinye barahenda, ibiyinye bimeze uku, ibi niba bandanye ibiyinye bizogenda uku. Rero Dieudonné twamurondeye kugira ngo adufashe byinshi na cyane cyane mu guhanura societe, kuko bari ati iterambere ryose turiko turahigana naryo 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi bumaze kugera kure buteye imbere muri ya vision yacu imbona kazo y'igihugu cyacu Burundi, ntivyogenda neza mu gihe ugwaruka ruko raba affecté ruko rononekana, canke mu gihe jeunesse iri kirononekana, canke mu gihe ingo bakubera ati nta terambere rimera neza mu gihe mu rugo bitemeze neza. Bakubera ati bonne gouvernance ihera mu rugo, kandi rero mu rugo no kugira rutegwe bihera he? Ngo bihera umwana akiri muto, warivye umwana camwe ngo atavyatsi. Reka kumbure Dieudonné araza kubidusigurira tubarire n'impamvu y'ivyo vyose, uko twovyirinda n'ivyo twokora, mbega bimeze neza canke nibibi. Reka rero tumumwanya nisindabicisha amajambo menshi, Dieudonné atwarire kubijanye n'ivyo bintu dusigurire byinshi, kona cyane cyane wasanzwe ari inzobere, asanzwe abizi no kubikora, azi no kubihanura abantu benshi. Reka kumwe tumuha mwanya. Dieudonné ni sawa? Tumeze neza turashimye. Biraza neza. Ego. Umwaka mushasha wa twese n'abarundi bose. Amen amen. Byo uko bigenda neza, mbega kuri uyu munsi kuri Dieudonné? Uyu munsi biko bigenda neza cyane turashimye. Ego. Kumbere ndashobora kuba nakwidondogoye nabi. Mbega ninde twisharanye umutumire witeka wacu uno munsi? Je twa Munezero Dieudonné. Abishize kumva bahamagara daddy. Kuko sirikeze ivyumviro by'abana. Nagerageza konde ivyo abantu bakuze cyane mu muto by'iwanje. Kugira ngo ndabimenye ndanabitahura. Iyo ugomba kuzomenya umugani wicara umutama, kandi ugomba kuzoca umugani neza ugendana nawe. Yeah. Yes, ariko hari abandi bakuzi kandi kazina ngo Kazungu. Muzungu? Muzungu ni izina rya famille. Muzungu ni izina rya famille. Yeah. Daddy Muzungu Dieudonné Munezero. Amazina yose uwo wita kugomba byose ni sawa. Ayo vraiment nibaza ko uzi famille bazi Muzungu. Yeah. Mu buzima bwa misi yose nuvuga Dieudonné kumbura abantu bacifuza, mbega Dieudonné asanzwe akora bya bindi byo guhanura ingo? Ego, sanzwe ndabikora kuko ndumwigisha mu byo bita Generation Revival, kanguro ry'ugwaruka. Ivyo nivyigo nkunda gutanga amashengero menshi. Cyane cyane ku gwaruka Kristo. N'abatarugaruka Kristo. Kuko bose tubatumira mu mpande zose. Ego. Yes, na cyane. Mbega ati wibaza yuko Dieudonné wanamutumiye kubera iki? Dieudonné wanamutumiye kugira ngo adufashe ku kijanye n'iki kintu abenshi twaciyemwo, abenshi twakomerekeyemwo, abenshi twahuriyemo, duhura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu citwa copinage. Mbega umuntu yumvise copinage atahura iki? Copinage ni iki? Copinage ni iki? Ni ikintu benshi bakunda kubaza. Ariko copinage no gikompara nk'abantu bakunda kuvuga ngo bafise abahabara. Muri abakobwa uzosaga bavuga ngo je fise umuhabara. N'abandi bantu kandi b'abapapa usanga bavuga ngo fise umuhabara. Nsa n'ubucita kumwe bivanye n'isono ngenda gihe. Yego. Uti kubera iki rero? Impamvu ndakivuga gutyo. Mu Kirundi bavuga ngo iza guhisha, kurisha ihera ku nama. Donc niba iza kurisha ihera ku nama, bisobanurwa ngo niza gupfa yanka kurisha ihera yaho. Ihera aho nyene. Igakitera inapfa. Rero tuvuze ngo copinage ni ikintu kimwe mu bintu byica ubuzima bw'ugwaruka. Kuko ntushaka kumbwira copinage akenshi bayihera mu myaka mike. Uko ihera mu myaka mike ushaka gufata nk'umwana yiga 9e ukumva ngo afise ngo umukopi. Finally maturavye mu myaka arimwo na bwa buzima
bwo kubaka ya myaka igihugu cemera kubakamwo ntabana yikwiza. Ikindi naco mu ntambwe z'ivy'ubuzima abakiri kure cyane mu gihe cyuko abakino mu ntoki z'abavyeyi ego ntabarigenga. Rero iyo agiye kuja muri ivyo akavuga ati jewe vraiment ndiyangaje mfise umukopi ibaze umwe ashobora kwiga mu 11 uwo n'umuhungu umukobwa yiga mu 9 ukumva ngo barakundana ngo n'umukope n'umukopine finalement dusize mu bwenge uwo muntu avuze ko afise umukope uwundi arabona umukopine umwe ari mu 11 uwundi ari mu 9 no kononeranira ubuzima ya barahendana kuko uravye imyaka iri imbere kugira ngo bazogere mu myaka yo kubaka nta numwe azobaragera kuvyo bita iterambere rya misi yose kuko bose baracari mu mushinge w'ubuzima kandi bakirondererwa n'umuryango n'intambwe ndende. Ikica kiza korona ubuzima bwabo ngiki babageze mu myaka y'abadolesa n'imyaka y'abadolesa iyo myaka y'abadolesa ni kibazo narishaka kukubaza ati mbega vya bihuriye na adolescence novuga copinage iyo bihufise aho ihuriye na adolescence ego irafise aho ihuriye na adolescence kubera iyo adolesa bo donc bacagomba kwinjira muri mwe no kwitanga fiancé ariko niba barashikayo kuko n'ubuzima barimwe ntibibemera deje ngo ba fiancé ari muri adolescence kandi adolescence ikimujana muri ivyo bintu. Ikindi yacu twibagire ko twamba mubiri ego twambaye mubiri nivyo twamba mubiri muri twambaye samabati ariko n'amabati sino urabona nka kazo kahari nturonyera ko irashushe nturonyera ko nishoboka ushaka kurihonyerako. Rero abantu uko baza kugendana tuza gusanga bakoze amabanga yabubatse kandi ari abana ego bakiri bato iyo ni ingaruka ikomeye cyane ibitanguye ku buzima bwabo bw'imbere kandi no mu mibanire mibi bizobamwo uwo mwana bayononye akiri muto. Nukuri nico kibi c'ivyo bintu bavuga ngo umukope umukopine ico kintu vraiment nyango iyo abacana ashoboka nibaza ko n'igihugu cyo dufasha kikanabigerageza hagati mu bana ico kintu kikabe ahubwo n'iryo jambo karafutwa kabisa kuko abana bononekara ngaho bamwe binarangira bataye amashuri barata amashuri kubera iyo ntumbero yagiye mu ruhara rw'abantu bakuze kandi wenyine akiri umwana umuvyeyi acatangura guhangayika no mu byo gukorera umwana bivanye n'ivyo bita ngo nabakope n'abakopine. Nukuri biramutesha umwanya mu kwiga kabiri yifuza guca atunga telefone iko gutunga telefone turi misi ya tekinoloji nta ngorane ariko ugiye kureba umwanya wo kwiga ntabakiwufise abagifise twa tujambo babwirana twa kino gihe ego sheri shusho yo byatangiye babikomeye babishushe muri ico bizolazo rero muri ico gihe umwana aba yononekaye ku buryo bw'uko ni kazoza k'igihugu ni kazoza k'umuryango ariko ivyiyumviro ariko arakira bitandukanye n'ivyo abavyeyi bariko baramutegurira muri kazoza. Ego nivyo vyiza cyane ego Dieudonné yaragerageje kubidusigurira neza atubarira n'intambamyi nuvuga canke na inconvénient nuvuga iri tushe cyane canke ikunda guhura n'aba jeune benshi kumbere bamwe twarabiciyemwo turabizi neza yuko abo twita abakopine twari dufite kera sibo kumbere turi kumwe ubu no munsi comme des fiancés urumva rero ni kibazo umuntu acifuza kubeta mbega hariyo différence entre copinage hamwe na fiançailles ego bitandukaniye he? Hariyo différence cyane uko ugiye kuraba abavamo n'abakopine n'abakopine n'abana mugani umuntu avuze ngo ngeze myaka ya fiançailles n'umuntu ari angaje muri projet y'ukubana umuhungu n'umukobwa bimirije kubana mariage bimirije kubana donc bimirije ga mariage bagomba kuba marié hama ikindi naco burya se nibaza ko umwana aba yarateguwe neza mu buryo bw'imirere y'abavyeyi ego aja muri ivyo vya fiançailles amaze guheza amashuri niho je ndabishikirira yarahejeje secondaire bien sûr kuko abamaze basi kwisumbura amaze gico yakiriye abafise diplome ya mbere meme ashaka kwashaka ari kwiga kaminuza hari uca aravuga ati no jesu fiasta ariko na kaminuza ndahejeje. Nukuri rero biratandukanye cyane copine ni vy'abana ni nka bya bindi twakina kera twavuga ngo tugire maquillage gacha twigana tukaza kwambara ibintu bya maquillage donc ibyo by'abana bakina mariage twakoze tukira abana zimwe twakwa tukira abana bijyanye n'ivyo no kwitanga copine mugabo fiançailles muri cara mademoiselle
nakwumvise murashaka ko tugira mariage donc fiançailles ni projet ni projet meme mwamaze kwiyangaje ku bana iratandukanye n'ivyo bindi iratandukanye cyane uko umufiance n'umuntu wiwawe mugiye mu bushinge vuba nukuri mufitaniye projet zo kubana nukuri nanye fiançailles so gupfa kwinjira oya none gute mugiye ugiye fiançailles ukiri umunyeshuri naho nyine utaraheze naho nyine uri kwashira ubuzima bwa mukangara tete kuko finalement ego avuga ngo namukunze umukobwa namukunze ariko meme base y'ubuzima yifise uwo mwana wabandi gimushire he ko mugize fiançailles nubwo ntimuzomara nk'imyaka nk'itanu canke hari numvise ngo bamaze imyaka 7 abandi numvise ngo bamaze 8 hano numvise ko dukundanye 10 ans why gute mukundanye imyaka 10 muri mubiki donc murubatse guhishwa ariko ntiboneka nukuri yo si fiançailles yes ravuga Dieudonné ariko aradusigurira neza cyane cyane nk'abavyeyi musanzwe mufise abana mureze bari muri ya myaka kumbure y'amaraso kumbure abashushe cyane adolescence guhera nuvuga guhera ku myaka ngo isigaye ihera no ku myaka 12 amatwasumira ahubwo nabonye umuntu amwira ngo afise umufiancé afise imyaka 11 ngo afise fiancé ngo afise umukope wiwe ngo afise umukope ngo afise umusheri oya we ntanabivuze nuko yavuze ngo afise umufiancé why Guseka cyane abavyeyi turere ego burere cyane yes ni kibazo muri cyabaze mbega ivyo vya copain copine mbere kuri copain copine mbega apart y'ivyo bintu byo gusamara ku ishuri mbega nta bindi bintu kumbere comme inconvénient cyangwa nk'intamba bikunze guterana uvugana cyane mu kibano no mu bavyeyi basanzwe bafite abana bari muri iyo myaka yo hari dérangement cyane ikomeye muri abo bana intambamyi ikomeye cyane dusivye iki cyo kuvuga ngo abavyeyi bariko bana ko umuntu atari kariga ariko hari intambamye mu mibanire yiwe n'abavyeyi kuko ntibaba bakivuga ngo umwana yumve ntaba agifasha impanuro z'abavyeyi uko bikwiriye mu bavukana asigaye abona we nyine umenga arakuze kandi atarakura akagomba kuzana gukura ivyumviro by'abantu bakuze ariko we nyene hariho iyindi mirerere agikeneye ikwiranye n'imyaka yiwe iyo ni intambamye ikomeye cyane kwiyumvisha ko wakuze ariko ukiri umwana kwiyumvisha ko wamaze gukwiza ariko utarakwiza iyo ni intambamye bikomeye cyane akumva umenga yakuze iyo ntambamye rero iza kwamfecta abana bavukana nawe n'abavyeyi kwiyumvisha ko umenga ivyo akora bizi kwiyumvisha ko ivyo akora umenga arabishoboye ariko ntabarabishobana ni intambamye ikomeye ya guca usanga n'umwana ariko aragura abavyeyi kuno baba muri iyindi ntambamye irimwo niwe nyene ubwiwiwe si wa mwana ashaka gukreya akantu gashaka kumuha amafaranga n'umunsi turafise abanyeshuri bazi no kunadandaza kandi basanzwe n'abanyeshuri hari abavyeyi batabishigikira ariko n'abandi bavyeyi bavuga ati uyu mwana araciye ubwenge yego akaba ari mu ishuri afite n'utundi twe ku ruhande yikorera yego cyane barahari ko nanje narize kandi nize nyonga ni moto niyo shura nyonga moto abaho muzungu ibadi daddy ya dikushaka kuvuga ko hariho intambamye rero ziza guhungabanya ubuzima bwiwiwe n'ubuzima bw'imibanire n'abandi bana bari kumwe nawe ya ego na cyane cyane cyo tugenda kuri bya bindi mbega birafise icyo byo kwica kumbure hamwe atanguye kuba angaje na wa mugenzi we kumbure wa wundi tuvuga ati baratanguye gutegura gahunda zo kubana uvuga muri fiançailles birafise ivyo byo kwica kumbure umuntu yaraciye muri copinage kubwo turumva yuko hari n'ababikora basanga bagiye gukora kumbure n'ababanga yabubatse hataragera birafise ivyo byica birafise ivyo byica cyane nashaka ndakubwire ko abantu babona abakope canke abakopine ntibarambana ukuri ibice byinshi tumaze kuraba canke ivyo nabonye nanje ndumunyeshuri ntibarambana baharukana vuba kuko nivyo rimwe ntavyo bazideje baharukana vuba abantu rero intambwe nizoza kuba ni mu gihe cyuko abaye angaje ntabangaje nawe wundi batanganye keshi usanga bayangaje n'uwundi yaje mu nyuma kuko ivyo bya copine vraiment nibaza nuguta umwanya niza makaje twaka tukira abana zisambuka vuba mu masaha bica nk'isaha bihetse rero intambamye ihari yamaze kuba angaje muri fiançailles akenshi yagiye gukunda n'undi atari wa wundi bari kumwe ikibazo kiza kuba nuko nta kwizerana premièrement ashaka ko yaranguye amabanga yabatse imibonano mpuzabitsina reka sivuga amabanga yabubatse kuko wewe ntazi n'ivyo yakoze mu gihe cy'uko yabikoze rero aho utuntu tumwe abahungu bakunda kwifasha kombega ngo wewe ngo yamaze kuryamana n'undi muhungu atego vyarabaye nashaka ndakubwire ngo nimwaba angaje mu kanabana uwo muntu mugiye kubana
mufitanye isezerano ryo kwizerana ariko ntimufitanye isezerano ry'urukundo. Nukuri niyo ngaruka ikomeye cyane ikiza kubahungabanya. Uko icyo uzokora cyose aguma kubona muri ya image ya kera. Ico rero benshi banzi ngo si ingaruka ikomeye, ni ingaruka ikomeye cyane inaprolonga ndetse no mu miryango mu mibanire y'ababandi kuko vyahereye kononekara bakiri abana. Donc iyo ni conseil abavyeyi dukwiye kwicaza abantu kabwa ati iki kintu uri kurakora conona ubuzima bw'iwawe kizokorona n'ubuzima bw'iwawe buri imbere. Ariko ku rundi ruhande arandi bavuga ati ngo abavyeyi bafisemo uruhara kwa kundi usanga batinya kududurira ko mu kubarira abana kumbere ikibi ni ciza kamubarira ati ivyo bintu bikorwa gutya birica. Ico novuga muri kino gihe tugeze mu isi ya technology, isi igizwe n'amarezo sosiyo menshi. Umwana niwe atinya kumubwiza ukuri. Telefone, TikTok, azoja ku mbuga zose azobibona. Nukuri ico no konse y'abavyeyi kuri abo bana mwereke ukuri kose utagize kakandi ka kera. Nukuri umwana umwe bigeze kumubaza ati mwana iyo ndawikwiye ngo ne kuyaho ngo bicaye ya unayikuye aho abahungu bicaye. Donc hariho utuntu tuvuga turi mwibanga mugana umwana wewe abaza ukuri gusesuye kuko yarikurikiranye ku masosio rezo. Nukuri abavyeyi dukora amakosa yiki yuko tugomba gucisha ku ruhande mu buryo bwo conseiller abana ku ngaruka zonona ubuzima bwabo kandi bizoka kuri twebwe. Natari kwezi rero bya bindi bahungu abakope copine burya umwana abafiriye aho ivyizura umuvyeyi mwereke ukuri kose muri ya myaka amenye ivyo yirinde. Burya biroshe cyane iyo umwana agiye muri fiançailles ataciye muri iyo kope copine. Ariko hari n'abandi bakomerekera muri fiançailles. Muri fiançailles ko hakomereka reka ndakubwira burya ugiye kuraba ntabakomeretse uwo munsi abakometse kuva kera kandi umukomerekeje suko bakomerekeje gusa hari urahereye wara gukomerekeje ariko wari wahereye ku bwa mbere guhonje. Rero wewe ndashaka ndabwire ngo ugiye kumwigirako. Abahungu benshi bakoze bakunda abakobwa kabona umenga cyari muto canke yaravye ubwiza akameze neza muga niwe yabitanguye ku myaka 10 wowe ugiye kumurondera ufise projet ko mubana ariko we yakundanye n'abahungu 5 uva ciga mu 11 none finalement wewe ugiye kubana nawe uzomuhera he kugira ngo umushobore problem. Ico ni kintu rero abakobwa benshi birabonona cyane ku rugezo rw'uko niyo bashitse mu ngo batubaka. Gasanga umukobwa gafise nk'aba ex 5 cyangwa 6. Ya aba ex 5 none amaze kugira aba ex 5 wowe uri umuhungu ugiye kumukunda mu kirundi bavuga ngo umucance wanje. Umuhungu bashaba ngo uyu donc none mba atari umucance wawe wowe ntasezerano mufitanye ry'urukundo murabana gusa murabana mufitanye isezerano ryo kwizerana murizerana gusa kandi ubwo rugo rero mugiye kuzoshinga mwege mwahere muri fiançailles ni urugo rushingiye ku isezerano ryo kwizerana gusa. Mugani abafitanye isezerano ry'urukundo bahare muri fiançailles reka shake ndabivuge umwe ari vierge no wundi ari vierge. Okay mwese atanu umwe arahurana muri ico gihe mwebwe urugo rwanyu ruzokomera paraporo y'abandi bashize uko kwizerana. Iyo none karajya abana rero uno munsi iyo none karajya ingo n'imiryango bihera hasi. Niyo ugiye konsiye umwana muhere hasi apana kumuhera hagati na hagati kuko ntuziyapfiriye. Irumvikana cyane ivyo rero ni ibintu biza gusambura ubuzima bw'ingo n'imiryango no mu rugo na cyane. Ariko n'ikindi kibazo umuntu ashayifuza kuba yazimbega nka Daddy canke Diodone ati mbega ko twumva yuko ngo ari abandi babishikira bavuga bati ngo ni vyiza ngo guca muri fiançailles kugira ngo hazogere mu rugo gusanga ni wa mugabo atashoboye mu kirundi ciza mu kirundi cimabarira amatwi wa mugabo adashoboye kurangura amabanga yiwe asanzwe ajejwe ngo biba biri vyiza cyane ko bihera muri ya myaka kiri muto kugira ngo agere mu rugo yashike mu rugo yarabiminonoso yameze neza cyane. Tugiye mu mico n'akaranga by'igihugu ivyo ntivyemewe uko mu mico n'akaranga by'igihugu usivye gusa ko no munsi bitayikurikizwa hariho imico baza kuraba ko uwo mukobwa wabo batwaye akiri muzima. Nukuri bakaza kumutwikurura bakaza gutwikurura no munsi rero hari mariage tutaramenya n'izarize ugira mariage ukagenda gutwikura ko ntacyo za gutwikurura
nta kihari. ati rero Marene yarazinduka akaza kuraba ati vy'ukuri yarabaye devyereje niwe yaza kumesha amashuka. Marene niwe yaza mu gitondo. Muga no munsi nta kibaza gutwikwa nta kihari. Kuko icari gitwikire cyatwikuye kera. Rero ivyo bintu uvuga ngo kugira ngo wabimenye ngo baba bavyimenyereza. Ndugo yangu kuri cyo bataguha akazi k'umunyeshuri. Nukuri wabanje kwigura heze. Urangije akona stage. Ego ushaka gukora stage kugira ngo none ukoze stage yose mbaga cyangwa akazi. Ni benshi rero bakoze ama stage batazoronka ingo. Nukuri uko bakoze ama stage atemewe atanashoboka. Nimba itabishigikiye nukuri gusa ibi bintu bavuga ngo gufiyansa si bibi. None gufiyansa igari kuryamana. Aha none kuri kwa byimenyereza ni ryo shuri bavyigisha. Nari uburyo wogenda kugana abana hagati bagakurana ntiho usanga babikoze. Ego babavyigiye he. Wowe kuri menyereza ahubwo uri kumenyereza umubiri wawe ingeso mbi gusa nukononekara. Ati rero umuntu afise ivyo bibazo mu mutwe ngo tuvyiga ngo imbere ngo tukagera mu rugo ngo twarabimenye ubwo n'ubusambanyi buba buri. Ubwo n'ubusambanyi buba muri we. Kandi ikindi naco nashaka ndakubwire ko umukobwa wewe abona umengo biroroshe ariko biza kumukomera nyuma yo mu rugo. Kuko nimba wajyamanye n'umuhungu umwe babiri batatu batandukanye n'inkomezi zabo si zimwe. Reka tunakivuge no mu kirundi ceruye ntibabikora kumwe bose ntafise force zimwe meme n'imibi yabo ntingana. Urisiye none ko wawunda gutwaye azokora nk'umwe wa mbere azonakora nk'umwe wa kabiri kabisa. Buryo umubiri wawe uvyo umenyereye nivyo umenyera akenshi bizo gusambura rero. Niyo mpamvu no musi tubona ingo ngo yanciye inyuma ngo umugabo wanje ngo ntashoboye ivyo tuma twavyumvishije. Hariho abantu babaye divorce nahanuye panda amezi 3. Wabahanuye amezi 3? Amezi 3. Umugabo uganga divorce yavuye mu gihugu. Ntumbariye aravuga ati ntavyo nshoboye. None ko ntamushoboye cyari bivuye kuki? Ivyo ambwira ko atavyo nshoboye. Umukobwa yabitangwa akiri muto umuhungu nawe twanakora nashaka. Izo gusa nazigeze agenderamwe umuhungu ya ko izo gusa tazigeze agenderamwo acaja kuri wa undi yakoze ama stage nkamwe ari bavuga kuva kera. Yaminuje yabaye muri copine umuhungu agakotwa ashoboye umugore ati nukuri si ukuzesiko ibi bintu ukora sivyo. Ya birafise ingaruka rero hari nabo no musi biriko birasamburira bivanye nuko vyabaye kuva kera kuva bakiri bato. Bya biri tuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ati rero tuvyijukire hakiri kare. Ukuri ico nosaba abavyeyi bariko bararera n'igihugu nyawo kinashireho uburezi budasanzwe kuri ico kintu ku buryo bw'uko kinahanwa. Kihanwe kinahanwe no kuri aba bantu tubona bageze mu myaka y'abantu bakuru bageze donc bafise ingo zabo ariko baza kurondera babana kandi bari mu myaka mike baho bakura kw'ishuri. Ico kintu kiho conona kazoza k'igihugu kuko urwaruka ariko noneka no munsi ni kazoza k'igihugu ni bazoteza igihugu imbere muri ya vision dufise y'iterambere ya 2040. Donc ni bazodufasha muga no munsi babandi nyene bariko bategura kazoza k'igihugu na babandi bariko barategurira bariko barabona nokuri ico kintu vraiment kuko igiti kikoba kiri gito mugani babandi bagiye kigorora nabo hari gihe bariko baragihetamika kabisa. Igihugu kinadufasha kuri ico kintu na cyane mu buryo bw'uburezi. Yes ego na cyane tuvyizere ko bizogenda neza ariko dusubira inyuma ko ati muri uyu mwana isubira inyuma ati mbega mu rugo hari ama divorce menshi y'ubwoko bwinshi. Ubu kujya bivuze ati hari uvuga ati jewe ebana uyu muntu wapi uyu muntu nawe wapi ego yarakomeretse kwabaye kutamenya mbega abo bantu bahanura gute mbega bigende gute bace bavana bimeze gute ko byahise agakomereka agahonja hataragera hari conseil nkunda guha bene abo bantu. Donc iyo bononekaye muri iyo myaka mike yabo mu kutamenya mu kutagira abakonse bari hafi yabo no munsi barasha kubana ariko urwo rugo rero ni urugo ruba rufise abantu bakwiye kuruba hafi cyane kuko urwo rugo ruzakomezwa n'ibikorwa kuko nta sezerano ry'urukundo hagati yabo. Urwo rugo ikiza kurukomeza niki nuko wa wundi yakoze yamarorerwa mabi
utanga umuziki mu myaka yiwiwe ahinduka agahindura n'ingendo akerekana ibikorwa byiza kugira ngo umushinga ntawe wamwizera kuko iyo habaye mu kubyo uko asubira muri twa tugeso yari afise ubwo rugo ntigubakwa konse nkunda ko hanize hinduka hindura ivyumviro by'iwawe uno munsi waramaze kubaka nukuri hinduka hindura ivyumviro vyawe uno munsi waramaze kubaka ego kuko mu guhindura ivyumviro by'iwawe menya ko uwo mwabanye ari we Imana yagutwanije muri ico gihe nukuri akakwizera ukuri kose ko yakwizeye uko rero akaba atakandi kantu na kamwe kari kuzana isezerano ry'urukundo ko waritakaje bugiye tuvuze iyo mvuze ikintu benshi ntibagitahura mvuze ngo isezerano ry'urukundo urukundo rufise ikimazi rufise sacrifice urukundo rufise ikimazi urukundo impamvu ko rufise ikimazi wowe ujya mu banye hagati yawe nta kimazi c'isezerano ry'urukundo cigeze kihaba ahantu havanja mu vyanditswe byera mu gatuzo bivuga undi munsi naco nawe ducishirizamwo donc bivuga ngo urukundo Imana yakunze ari mwisi niko gwatumye tanga umwana w'ikine ngumwiza ntazapfe rubi ariko ahubwo ubugingo budashira ego mugani vyahereye ngaje bati ndatanze Yesu Kristo naza abapfira arabambwa aracumita haboneka isezerano ry'amaraso y'urukundo kabisa nuno munsi bijya bitango ince umukobwa arava arakomereka pe ajya niyo maraso y'isezerano ry'urukundo ry'umugabo wawe kabisa no munsi dufise abantu abagabo babo abagabo bafite abo bafite isezerano ry'urukundo ituzi yo bari ituzi yo bari abo babana rero bafitaniye urukundo rwo kwizerana gusa barizeranye uko nyene bari yatari kabisa kweli rero abo bantu izo ngo ntutsuba ntizibaho mugane zikomezwa n'ibikorwa kwitanaho kumwereka ati narahindutse bya bindi nakora kera no musisi ivyo ndakora niyo mutwaro wanje ego niyo mutwaro wanje ko yamaze kuba avuga ati niyo mutwaro wanje yerekana imico myiza imyitware myiza yerekana ko cakindi cagize gute cyavuye muri we kabisa niyo mpamvu uzonabona akeshi uzosanga ngugiye he aho vyapfiriye umugabo abaza umugore ugiye he kuri ko batevye gutaha haraho vyapfiriye ntakwizera donc arakwizera mugani hari ico norekaye imbere yuko gutwara mugani iyo umugabo yagutwaye uri vierge vraiment shaka utembeze satano zije aravuga ati reka reka ujya ndamuzi umuntu atwaye afise 27 ans kabisa kabisa 25 ans nukuri akaba atari bwige yiyanduza uno munsi byuje kumbwira ngo yatembereje agirize iki aba mufitiye ikizere a 100% kabisa ntanamucunga abafise liberté totale mugane shayi ugiye wahere muri copine ndaza fiançailles zitagira zija niyo ziva uko none kare hari azogucunga umwacunga amafaranga ari mu fuko yes kirumvikana cyane ariko udufasha na cyane cyane la plupart tubiravya benshi ari gihe uruvuga ati nk'abagenzi ari umusarego n'ishyano n'umugenzi anza mbona ashize foto mujya mukobwa twari twarakundanye ariko byarase ko tubandanya ariko urumva yuko uravye urwo rugo rw'uwo mukobwa urabona yuko hari urugo rwiza baranezerewe no musheri we kumbure umugabo wiwe aba nico gihe mbega ni igiki coba kugira ngo uwo mukobwa yumvemo neza basi ko ico kimazi basi no wundi mushasha babana ko ari we agikwiriye canke ari we wisezerana Imana yamutegekanyije mu gihe cyo yabaye deveje ataruye mutwaye ikintu kiza kuba niki abana bakobwa hajya iyo amaze gufata decision kubaka n'abana beza bishatse abana b'abakobwa iyo afashe decision yo kubaka même si yewe yarashesha ayo maraso ego arafashe decision rero akwereka ibikorwa by'urukundo byinshi nukuri byinshi nukuri kukwitaho nukuri kwereka imico yuko ahindutse nukuri bya bindi naho vyabaye yamagerageza uburyo bwose servo yiwawe itaza gutusha kuri cakindi gucibuke kabisa iyo ndiko ndabahanura nanje iyo mbonye umenga ari kade vya gatoya ariko nkibuka akaba yambwije uko ndiko ndamukonsa akambwa ati je no kurya muhungu naho no musubona mushinga ntaye wanje so twaryamye bwa mbere rero turabanye ndavuga nti okay madame uno munsi cyo tegerezwa icyambere mbere umugabo ikintu cyose yamarondera muri option y'umugabo akoze umukonde cyubahiro yamakeneye kuba agira amafaranga ntayagire atunge cyangwa ntatunge yamakene kubaho kabisa icyambere mperako ndavuga nti uko ari kose icari cyose mwubahe umwubahirize
muha agaciro muri babandi nyene kabisa birumvikana. Ikindi naco iyo umaze kumuha agaciro mugabo ivyo bintu mu mutwe wiwiwe abagabo turabana beza cyane turabana beza cyane iyo abonye kumuha umwanya umuha agaciro bya bindi haba kibikontako cyane aravyibagira abagabo turavyibagira ivyo ariko nashaka ndakubwire ngo iyo umweretse ko ukiri muri zanzira zo kunyuruka uca hariya uca na hariya uja hano utabona umugabo aca kugumana kwa makenga bishingiye kwa konokera kwa kera nukuri si ukuvuga ngo ubwo rugo rw'abo bantu babanye baroneka ntirukomera umugani rukomezwa n'ibikorwa byiza bivuye kuri wa wundi yononekaye kabisa niho urwo rugo rucakomerera. Ari umugabo nawe yononekaye nawe akwiye gukora iki? Umugabo burya nashaka ndabwire ko iyo umugore amufashe neza nta mpamvu nimwe ajya hanze. Nta mugabo ashobora kuja hanze ajya hanze afashwe neza. Umugabo kuja hanze ni mugihe abagore bafise abakobwa bafise defu reka mvuge iyo amaze gushika mu rugo kwa kundi usanga yarakwitaho mukiri muri fiançailles mashe waramutse neza umeze neza aka message mbiga uri mu wafunguye ku kazi bifite guza gufungura donc umugabo ivyo amabikeneye kandi n'umugore nawe nyine arabikeneye kabisa asumba bikeneye muri bo donc uko kwitanaho kwabo no gutuma urwo bagwiza ya afite baze bandanya bitanaho no ego yes narimvuze ati mbega nk'umugabo rero wewe ugasanga yaragiye muri copinage ariko gacha asanga atwaye umugore atigeze aca muri copinage wewe ari umugabo wiwe wa mbere ariko umugabo akaba yarahuye n'abandi bakobwa. Umugabo nashaka ndabwire ko uko ashaka kumugora amera ariko amera. Umugabo uko ashaka kumugora amera niko amera niko umugore amera iyo atabaye ari wa wundi afise iyo mico mibi muri we umugabo yego naho aba yabigiyemo yamaze gufata decision kubaka nashaka ndakubwire ko uko yabona babandi niko ashobora kugira umugore wiwe akabuko ashaka kabisa kuko nashaka ndabwire uno munsi umukobwa uramutwaye ufise uko wamushimye naho ushaka azorenza hajya waramutwaye birashoboka. Uno munsi waravuze ati uno munsi uko wakunze uwo mukobwa mukaba mu fiançailles mpaka ukamutwara naho uba warakundanye n'abandi uko ushaka kwamera birashoboka uramugira uko ushaka. Siguri ati gute hari gihe umwe wakunda kera hari abantu usanga akunda umukobwa donc ndakunda ko umukobwa wanje yamari versement yambaye neza asa neza yisize sinkunda umukobwa donc atari propre kandi ico kintu vraiment kikunda kwatira abahungu cyane donc kuba umukobwa asa neza yambaye neza ivyo ni ibintu vyatira abahungu cyane apara bya abahungu urumva ngo afise taye ngo ameze oya umukungu arakunda umukobwa yamari versement umwanya wose rero bijya wakunda kuri babandi wabura kera uko ushaka n'ufise kwamera uko oya birakunda uko ni ubikora niyo ubona ufise uburyo buto bwo kubikora urabimufasha mugafashanya akamera uko ushaka biraza gutuma wibagiye rero bya bindi yangeso bajamwo amwe wagenda mu bakobwa bariya uhindura uyu bya bindi biravamwo bikakubamwo ko abahungu banashaka kuba angaje akesha abitegura umuhungu gira aba yangaje arabitegura kuri umuhungu aba yabiteguye si kenshi bishika ngo umuhungu asubire hanze kabisa oya none bajya bishika bakagenda hanze biba byagenze gute? Bajya bishika bakaja hanze kuja kurondera bahabara byahereye akiri muto byavye ni copinage nyene hama mukuza kwiyangaja muri cyakinda kubwira fiançailles hari gihe abashitwe n'utuntu duto cyane ntabirangaje ega uzogire izindi riske zose mu buzima ariko ntuzogire riske yo mu rugo kabisa kuko ugire uruhombo rundi rwose rubaho muga ntuzohomba urugo kabisa kuko ni ikintu ukwiye kwitondera kimwe na kubarira fiançailles ni ikintu ukwiye kwitondera cyane ukaraba uwo muntu tuki kuzobana ubuzima bwose ameze uko ushaka ari uko ushaka. Ikibazo nca nibaza ati mbega muri fiançailles tuba dukwiye kwifata gute? Fiançailles nuvuga ni periode iyahe umuntu abakwiye kwifata iki? Ni periode yo kwigana, ni periode yo gukundanamo cyane, ni periode bimeze gute fiançailles? Periode ya fiançailles donc umukobwa reka kumuhurudukira ngo mbonye amataye reka kumuhurudukira ngo wabonye ufise amahera ahubwo no muservice ngena ntangaza kera abakobwa rero bakunda abahungu bafite amafaranga ego none munsi n'abahungu basigaye ndanga abakobwa bafite amafaranga ego ibintu byarabaye ingorane kugira ngo uyangaje ko urondera umufiance rondera umukobwa w'indoto ziwawe kabisa
ubona ukunze mu mutima wiyumvamo ati vraiment uyu niwe mbona twuba n'ubuzima bwose. Ikindi abahungu mukwiye kumenya, kunda umuntu umukundane karite zibiri, defo ziwiwe nukuri uzimenye uzikunde nukuri uko nyene muri fiançailles wanashaka wanze kundi izo defo ziwiwe hama karite ziwiwe zize kuza mu nyuma kuko arafise des parties arafise côté faible na côté fort kabisa. Izo parties zibiri zimukundanye ndubwira ngo ntimuzokubaka reka kurondera ntuze côté fort utabanje kurabana côté faible ziwiwe kabisa, zimukundana zibiri nuko urugo rurakomera. Mukunde uko nyene wamaze ko ati banzo namuteste kwanza urabe ko yahuru dusata iyo umushavuye atavuga nabi uko ari gazovuga nabi uri mu rugo bwati ye karabaye je sinzi ko azomubwira nabi ibirashikanye mugane je banzo ubirabe mugikundana muki muri ya fiançailles ikaguhuruduka ngo cyo uyangaje kubana nawe itonde memera cyane ndabwiye umwaka umwe urakwiye muri fiançailles vraiment umwaka umwe yego baje bamarana imyaka 2 3 5 umwaka umwe amezi 6 ivyo bice bibiri igice cy'umwaka umwaka ku muntu vraiment birakwiye wamaze kubona kandi cyo ko mwagendanye birakwiye cyane ariko araba kwihisha gusanga mu mwaka umwe yari ibanye kabisa. Uwo muntu wihishije mwatemberanye gake ntubura muprovoka mu mpande zose ngo babinye nameze mugari mwakundanye muprovoka mu mpande zose ukaza kwiyangaja kubana nawe bamaze kumumenya nukuri ego. Yes, bakunzi ba Irebe Media, Irebe FM 91 91 ibice 40 bivanye ni radio yawe, ni Dieudonné Munezero cyangwa mwite muzungu cyangwa mwite Daddy. Asanzwe afise ibikorwa na cyane cyane byo kwama yahanura ingo na cyane cyane ku byinshi, ariko aduye kubijanye na copinage. Atubarira novuga consequence muri copinage, urumva yuko hari byinshi kumbere tubona ama divorce menshi aba mu gihugu, tukavuga ati none abantu duheruka baragize mariage muri fiançailles yabo twarabonye ego même si nawe batigeze bafata umwanya muremure bakundane ngo bafate imyaka 3 cyangwa 2, ariko bigenze gute kugira ngo bavane? Kumbere dufatire kuri ivyo bintu ko biva kuri copinage nyene ga Dieudonné. Urazi ikintu gikunda kuba ibi by'ama divorce biriko raba benshi barabeshana muri fiançailles ya periode nyene ya fiançailles. Ibi bya copinage ndavuze ko azaba twaje turamana copinage vraiment tuyanire ivyo no mu gihugu ahubwo ivyo no mu bana turayiko no mu bana cyo kizobona abave mu nabo nyene ingaruka zikunda kuba ko ya ma divorce turiko turabona no munsi benshi muri fiançailles barabeshana fiançailles ego ejo bundi abantu bamwe babanye amezi 2 amezi 2 2 mois nari muri komite yabo babanye amezi 2 kuvuga umuhungu vraiment asanzwe ari umukomisiyoneri yadandaza ya komisiyo y'imiduga ko yama mu miduga ntihiga yema ko adafise umuduga umufianse we ko urabona batembera mu modoka nyinshi yazi ko yamubwiye ati ndafise mu modoka nizo ndandaza ya none wa muhungu vraiment kuri kwava ko ufise imodoka ukabuzi ko guhembera ayo wadandaje commission niki gituma uvuga ko ufise imodoka arakimwe cyaki ndayemvuze kunda umuntu umukundane des parties côté fort côté faible kabisa. Ikindi naco kubeshana n'ingaruka ikomeye muri fiançailles ituma no musa ama divorce ari karaba wemeye ibyo udafise atanakimugira nukuri mubwize uko ushaka kumubwire kuba muri ghetto byasha mvuge he tocoroni hadashoboka hadashoboka n'ikinga ritohinji wanashaka kuzora ati uraza mofiaze wanje uze ndakwereka home kabisa anahabone hamani amara kuhabona avuga ati ndamukunze kunyene ndiyangaje nukuri. Donc iyi ni ingaruka rikomeye cyane muri fiançailles barabeshana umwe akemera ibi atari cyane undi akemera ibi atari vyari donc ugomba kwigira ubutari igira uburi mugende kubana muzinanye nukuri. Reka kwemera ko muzogirira mariage muri salle rishe kandi bitazoshoboka kabisa. Reka kumwemeza ko muzoza kubikirira kuko si bose bahaba nukuri. Reka kumwemeza ko muzoza kuba kigo kuko si bose bahaba shaka wemere ko muzoza kuba kumuyira nibisanzwe none yavyemeye muzofata bisi zirahari muri vi haba muze kwiberayo nukuri. Rero ni wamwemera vya bindi yavyumvishije umutima wiwiwe afise abandi bamuronda barashaka barabifise kabisa ashaka gukunze atabanje kuza kuraba ivyo oye ivyo wewe n'intege nke ziwawe zitumubona mwe muri mukwiranye niyo mpamvu wemeye udafise emera ivyo ufise kugira ngo ayo ma divorce rero aza guhagara ku ngaruka zabaye muri fiançailles kabisa. Guys, bakunzi ba Irebe Media, Irebe FM, urumva yuko ariko aragerageza kudusigurira neza, en tout cas message ariko aratanga iri clair irumvikana ariko
mu gusozera canke novuga nk'icyo dutekerera nk'umuntu afise umuntu ari hafi yiwe ari muri copinage cyangwa fiance novuga copinage ariko arabibona biriko birabamo kumbere yabona bya bindi bitameze neza kumbere wa bya bindi watubuza ariko arabona ko birimwo ni giki yokora umuntu afise umuntu ari hafi yiwe canke umuntu ariko arakora kino kiganiro ariko ari muri fiançailles niye nyifato kumbure akwiye kwifata uno munsi mpere muri copinage umuntu ari muri copinage vraiment ndamubwiye ko bihagarika danger de mort ni danger ku buzima bwiwiwe kabisa biko mwicira future y'ubuzima bwiwiwe kuko iyo copinage harura imyaka iri imbere kugira ngo muzobane n'uwo muntu bizoshoboka ni imyaka miremire mwese muracyari muri base y'ubuzima kandi mukironderwa pana mwe muri ko murarondera hagarika ivyo vy'amakopinage rindira igihe ciwawe uje muri fiançailles naho nyene muri fiançailles urabe ko ari igihe gikwiriye ubanza urabe ko ubuzima bw'ukuronderwa n'abavyeyi bwa buzima bw'amashuri burangije hama ubanza unagiye na base yuko ushobora kwiyangaja muri fiançailles ugaca utera ugira maquillage ntabava muri copinage bakaja muri fiançailles bagaca bagira muri bakabana mu rugo bikagenda neza sindabishigikiye na gato ko umuntu yohera muri copinage ngo abandanye makana muri fiançailles biramaze gushikaho hora iyo nkuru ndamaze kuyumva bahera muri copinage bakiri bato bakakura iyo nkuru yarabaye ariko naba baradivorishije ata wundi muntu bigeze ata numwe bigeze bahura bakundanye bigana 9e bose bigana baravaye dushoboye kurondera ubuzima uri kinebwe atebana igihe twakundana wabura je ndandaza ivyenda avyo ushoboye rero copinage irafise ingaruka nabivuze nabisiguye cyane ivya copinage hagarika ija mu gihe cya fiançailles gusa kabisa ni naco gishoboka fiançailles ko tuziga twumva ka fiançailles zimara igihe kirekire ucibidisigura navyo nyene zirakwiye kumara igihe kirekire bimere gute fiançailles vraiment nukuri ku muhungu yiteguye nabwiye kumara umwanya muremure kuko mariage ntitegurwa n'umukobwa itegurwa n'umuhungu mariage itegurwa n'umukobwa itegurwa n'umuhungu ego hariho umukobwa ari wasaba mariage umuhungu ni wasaba mariage umuhungu nakwiye gusaba mariage usibye gusa uno munsi usanga wakundanye n'umukobwa kubera ni intege nke novyita intege nke z'ukutiyemera agaca ngo tugiye mariage no kutugiye mariage rega umenye neza ko umutwe w'urugo n'umugabo kabisa none uwo mutwe nimba ucuza kwa kundi mutwe donc wewe aragushize mu gihe mariage mugano wanze umenye ko uwubaka urugo niwe wa mugabo kabisa ubuzima bw'umuryango bugiye konda wa mugabo itonde rero mariage nitegura umuhungu apana kwitegura abakobwa banavyihutisha niyo bashinga amadate ya mariage keshi abakobwa niyo bakubwira ngo tugiye ngo muri iki gihe ngo ni sawa no bandgo yangu abakobwa n'abahungu abari muri makopinage hagarikiraho muri igihe cya fiançailles naho nyene mwinde kwimara mu gihe kirekire umuhungu wanze umureke nimba mukundana ari mu fiançailles wawe uramwizera muha umwanya yitegura kabisa ariko bitegura umwanya muremure ugasanga yiteguye nk'imyaka 5 kubera barondera ubuzima kubera iki cyubura hagarika ari gufiança nimba ugomba gufiança imyaka 5 urabihagarika naga gufiança erega nabone bamenye uburyo babiguyemo oya ibyo nzi guhuruduka wahurudutse rero uzohuruduka uvuga ati namutwaye ntahenda mukeneye ati rero umuntu akwiye kuja muri fiançailles ari engagé wabanje kwitegura kabisa ibaze nk'umuhungu mumbabarire ndavuga n'umwanya muremure nta kibazo none utazotegura ibindi nta kibazo mvuge kino kintu uri umuhungu urose akazi ukoze umwaka umwe uci utegura mariage wavyumviye neza kabisa wavyumviri wabonye amafaranga ubonye miliyoni 10 ngo uci utegura mariage umenye neza ejo nimba atari byo warondera abatorondera bavye ari byo kwanda byo wawe amafaranga y'uteguye mu mariage yamwe parcelle kabisa woguze hama ubundi mwaka ugashitegura mariage na aho umuntu ntiyaba habi kabisa habe hato habe gwawe kabisa kibazo dufise nta myaka yo kurongorwa ihari nta n'imyaka yo kurongora ihari iciza ahubwo imyaka yo gutegura ubuzima yo iraharuye kuko ari imyaka ya passion bisobanura imyaka yo kurondera irahari muga imyaka ya mariage ntayihari imyaka mariage ntayihari ariko imyaka y'ubuzima irahagarara imyaka y'akazi ihagarara rero uciye wihuta hari igihe wihuse ariko imyaka y'akazi irikira kujana banza uko urondere hamugire mariage ivyo vy'amakope n'abakopine biko bitwikira abana gusa rindira igihe cya fiançailles abari muri copinage vraiment nobabwira ko muhagarika mugana bari muri fiançailles nabako mwiteguye namwe kabisa nimwirabe neza yego murako mwiteguye ama muce mubandanye kabisa yego guys bakunzi ba Irebe Media Irebe FM akajoshiriga bora mwitama ariko
reka ko bure nabimusabira mu kiganiro nuvuga Dieudonné Jeffs kuntu mbona asaba abatumire banje kuko hari igihe nkora ikiganiro kozuma abantu baguma banyandika ngo mugarukane ujya muntu je ngenge ndabigusavye nabo bataravyandika muri commentaire Dieudonné nitwakwifuza ubundi nitwifuza kutwege kubindi kubijanye soit n'ama divorce cyangwa kubijanye n'ingo uzoduhemerera uduhe umwanya ya nzoza ndabwiye kuri ikintu cy'ingo ikintu cy'ama divorce ari karaba hariho base yaho biko yahera nukuri ego birafise iyo biva kumbure urobusi wagerageje kudusigurira biki ariko uwo munsi turizere kuzoduha byinshi cyane ego ndagushimira cyane kumbure nkuko wabitwemereye nitwifuza kandi gukorana ikiganiro uzoduha umwanya ego nzobaha cyane ego wari kumwe na Beni kuri micro umutumire w'iteka yari Dieudonné Munezero mwite muzungu mwite daddy ryavuye Daddy, okay. Daddy. Nakunda kwicara n'abapapa abatama. Hama papa rero yacava ngo uri ka daddy. Aba muzungu papa gatoya. Muzungu nacyo. Amuzungu akunda kuri mpamaga ko jazanya sokuru wanje. Ya ego, sana sokuru cyane. Iyo muri famille bambonye bavuze ngo babonye sokuru wanje. Iyo akunda kuri mpamagara, impamaga na muri famille cyane. Ego. Guess behind the camera, DCK Professional. Tuzosubira yo gutaha mutibagira kugira subscribe. Bye bye.